Hello, muraho murakomeye. Reka twongere tubahereze ikaze mu kiganiro cy'iwacu aricyo kiganiro cy'iwanyu Dr. Love. Uno munsi twagendewe dufite abashitsi babiri. Reka tubanze tubahereze batwidondore imbere yuko tubanza kujya kuri sije twateguye uno munsi. Reka mere ngaho ibubamfu bwanje kumwe n'umudemoiselle ngaha yivuga izina. Sinzi ko bikeneye nuko avuga naho yajya. Hello, nitwa Darlene niyo nkuru. Usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yo? Abandi umunyeshure. Okay. Ego. Sawa. Aha naho iburyo. Nanje nitwa Joseline Twisabe. Akazi ka misi yose. Ndi umunyeshure nanje. Ego. Urumva turi kumwe n'abanyeshuri reka tugende kuri sije y'uno munsi. Sije y'uno munsi tuza kuvuga cyane cyane ku bintu bimaze imisi bibaho abajene bakora. Sinzi ko ari byiza, sinzi ko ari bibi, ibyo nimo muzobikomanta ko muzobivuga mu makomantere. Hariho audio imaze imisi sirikira y'umutipe y'umupeti ari ngaha mu Burundi. Umusitoma ari hanze amurungikira amafaranga. Muramaze kuyumva? Oya. Wowe ntarumva? Oya. Boni audio y'umuhungu avuga ati ngo wangu ndararonse ngo ikidemu ngo kiri muri yose ngo kindungikira $200 par semaine. Ngo mugabo ni cyaza ngo ahasha ngo sinzi yo nzoja ngo nzoca ndagihunga. Iyo nayo murumva? Ntayo turumva ntamukunda. Hari ni sije rero isa n'iyo onye. Bo bisa nkuko uyu muntu ari hanze yo bamugura. Donc amurungikira amafaranga kugira basohokane. Sije rero ni nkiyo nyene ivuga ngo kuki abajene ba kino gihe bagura urukundo. Umvise kugura urukundo urabitahura? Icyo byo babisigura. Ego. Kugura urukundo ni mu gihe utanga ibintu ku muntu wakunze umwiyumvamwo ariko watakwiyumvamwo ugasanga yakwankiye ariko ugatangura kumuhama ibintu kugira agira urukundo ukeneye ko aguha. Donc rubere reciproque. Ego. Nawe urabitahura? Ufite kugura urukundo umva umuntu agura ikintu atabafise. Ikintu iyo umaze kutagifise ntukigura. Umva rero kurugura nibaza yuko ni kubera umwe aba yakunze uwundi ariko uwundi nawe atamukunze. Umva rero niyo mpamvu uwonye ataba yahawe ubwo burenganzira bwo gukundwa acarugura kugira ngo aruronke. Ko urumva yuko abakeneye urukundo ariko ntiyaruronse urumva acagerageza kurondera izindi moya cyamo kugira ngo none umuntu atanga amafaranga ari mu rukundo akayahereza umuntu basohokana we ntibovuga ko bari kwaragura urukundo. Ego si amafaranga gusa urashobora gukoresha ibintu byinshi kugira ugure ikintu urumva cyane cyane urukundo urashobora kugurira ibintu umukobwa cyane bikaba ugasanga n'umukobwa agura umuhungu urumva ugasanga muguriye nk'ibintu yarakeneye ugasanga nk'umuhungu yaba muswese ati nkeneye ibi n'ibi so urumva kubera ujya wundi aca yibaza ati ne nabimuha emwe urukundo ni rwadanje ruca ruza urumva aca bitanga nyene. Ego n'amafaranga arimwo donc n'amakado nk'ibintu abakeneye cyangwa akamurihira loyer. Donc ivyo byose birimwo ni byinshi cyane. None nishobora kugura urukundo hama ugasanga birashitse rurabaye reciproque watangiye urugura hanyuma bigashika ugasanga urakunze. Ego birashobora gushika ugasanga waruguze. Birashobora gushika ugasanga ugasanga nk'umukobwa waragiye kumurondera akakwankira akakwigira ko byinshi hama mwonyuma ukamuhereza umwanya wawe ukamuha amafaranga ukamwitaho ugasanga mu nyuma nawe nyene biravuriyemo aragukunze urukundo rabaye reciproque. Ego ndababaza ibibazo peut-être ngira muramaze kubibona ko ntitwovuga ibintu ni ibintu bibaho mu buzima bwa misi yose. Rero ni ryari umuntu ashobora kumenya ati aba bantu basohokana kumbure hagati yabo harimo umuntu umwe yobagura uwundi? Ninde ushobora kubona ko agura uwundi biba byagenze gute?
sha n'imiburiburi twese turafise abagenzi urumva twese turafise abantu dusohokana nawe tubara abagenzi urumva ufise abagenzi hari igihe usanga bamwe bazi uwo muntu musohokana ugasanga namburi wa muntu uvuga rero biroroshe cyane rwose kubera usanga wavuze ati sheri yanduga iki canke yampaye iki ntawe nkunda urumva ariko hora nk'ibintu urumva ntivyobura kumenyekana kubera wo bimenya kubera ikiyago ugira n'abagenzi bawe ya nuko babimenya. Nanje nongeye ko gatoya urumva urukundo iyo hari uwaruguze biraboneka kubera urumva niyo muri kumwe urabona yuko nyene atari abantu batihana bose umwe agumahungu wundi hari n'igihe bishuga sanga umwe niyo umwe bariko ujyanye nyene ataba hariho n'uca mwemera kubera ivyo bintu urumva bakagumana ariko kubera gusa ivyo bintu umva bane handi usa naho bari kumwe usanga umwe ari imbere wundi ari inyuma atari umupezanta ugasanga aramutinya ukuntu. Amakupre arabayeho, hariho kupre y'umuntu ataguze urukundo basohokanye neza, hariho na kupre y'uwundi muntu twavuga ko yoba yaraguze urukundo. Itandukaniro riri hagati y'ayo makupre abiri ku bwanyu ni ryahe? Donc umwe yaguze urukundo, umwe ari muri couple kubera ko yaguze urukundo, n'umwe wundi ari muri couple kubera ko umuntu amukunda. Itandukaniro biri ngaho onye ni ryahe? Itandukaniro ryo bari hari nk'abantu nk'umuntu usanga akundana n'uwundi atari urukundo rw'iyo yaguze, urabibona ko bumvikana bakundana kabisa n'abishwe bagashwana nta bintu, urabibona ko ari nk'urukundo nyene muri bo babiri ntabwo bashobora kurubeshamwo urumva. Donc nawe bishika kamuha ibintu ni kubera avuze peut-être ni uwo muhungu yerekana urukundo canke ugasanga ni uwo mukobwa yerekana urukundo, ntabwo aba bitanze kubera ngo akeneye kurugura urumva canke iki urumva bajya nabo barugura umwe muri bo. Hari umwe muri bo usanga adakunda uwundi kabisa. Ego ikibazo nico nyene itandukaniro riri hagati y'amakupre abiri, donc waguze urukundo n'utaruguze yo bari nk'ijyahe? Itandukaniro riri hagati y'amakupre abiri nuko ubutaruguze usanga baviva urukundo bararuviva kabibona yuko nyene bishimiraniye kuba hamwe umva nyene urukundo rwo bakaruviva. Ariko kandi urumva ntawe mu mwanya wundi ntawe ugira iki kubera ntawe bariko ara profit wundi ntawe bariko ara force wundi bose urumva baba bavyumva kumwe nabeshanya. Ariko rujya hajyanye haba hariho uwaruguze umva ujyaruguze akoresha ingufu nyinshi, akoresha energy nyinshi kuko ategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo ujyanye ataba yashaka urwo rukundo kugira ngo nyene amukunde. Ateza gukoresha ingufu nyinshi, akoresha ibintu nyene byose bibaho bishoboka kugira ngo umva nk'ubu par exemple kugira tubwiye ati ujya mukobwa aramurungukira ajya mehera umuhungu kuko nk'ujya muhungu urabona hajya ahantu ari we akazi kiwe nuguca nk'ubafata gusa telefone kamubwira ati allo sheri burya uyu munsi ndakeneye $100 canke sheri uyu munsi mama ya urumva usanga nabesha kugira ngo amahera yamurungikire amubwira ati mama yagwaye arakeneye kuja kwa muganga kandi atari ibyo. Muri ico gihe hari nigena telefone wacana yizimye amahera amaze kuyaronka ugaje usanga aciye amara nk'indwi yose atagiye ku murongo atagize iki ariko arajya ya mahera n'uwakunda urumva. Hama niyo hasubira kandi akayabura cyasubira kandi asubira kandi mu telefone kandi rero ntazobura n'insigura mu hazoca mu insiguro nyinshi byari bimeze uko byari bigize umva. Urukundo vraiment couple iba nyene hariho uri kwaragura uwundi umva hama hariho nyene utegeza kwitanga kandi kuko nukubabara ategeza kuca babara kubera haba harimo nukubabazwa cyane kuko nk'ujya imagine nko maze nka une semaine vraiment mutavugana n'umuntu mukunda ariko ari cyane ariko nk'ujya kubera baba bari ko baramugura n'uwo mwanya nta nuwamuha. Ikibazo ngaho ushobora kubabarizamo donc nta kamaro ko kugura urukundo. Atakamaro basi ingaruka mbi rero
ziza kuboneka umuntu yaguze urukundo n'izaha donc nk'ama inconvénient après yo kugura urukundo donc basi tuvuga ati inconvénient zishobora kuboneka muri couple abantu baba bagiye hamwe baguranye donc umwe yoba atanga amafaranga ubundi atayatanga ingaruka mbi zo bazihari ingaruka mbi ni kubabazwa mu nyuma urababazwa ukiyumvira n'icyo yatangiye kumirwa kabisa kubera abantu barahindutse urumva no si nka kera nyine naho wamurungikira guma kubera umwana mwiza yo urumva aguze urukundo mu nyuma araguhindura akaguheba birashikaho nawe nyine aronka nk'abandi bamuhaye usumba ayonye umuha wewe urumva ntiyoca kugumana kandi ari abandi baje barengeye urumva ugasanga rero murahebanye biheze nabi urumva cyangwa ugasanga naho muhebana rero hacazamwe ingaruka mbi ugasanga usanze nko umuntu akora ikibi akaca gukorera ikibi urumva ni ingaruka nyinshi cyane zo shobora gushika ugasanga watakaje nk'ubuzima ugasanga famille zirinjiyemwo bikaba ibintu birebire ego ndiko nibaza niko ndavyumva hama en fait ku muntu aba yaguze urukundo sinzi ushatse kuvuga ingaruka mbi ziba kurujya aba kuri mbo en general kubisanzwe kuri bose kuba yaruguze birinze bishika hakabaho umuntu agura urukundo mu bantu babiri mbega nta ngaruka mbi bishobora kuzana hagati y'abo bantu babiri ingaruka mbi zitegereza kubaho uba yaguzwe haragera igihe wenyine abona yuko ibintu arimo atari byo kuko haragera igihe nawe aronka uwakunda akumva vraiment yuko amukunda kandi atamukunda ngo ni kubera ibyamuha cyane ni kubera amafaranga ni kubera iki nawe ugasanga mbere nakunze nyamba ari umukobwa ugasanga akunze umuhungu akenye nyamba ari umuhungu ugasanga akunze umukobwa vraiment adafise zasura nyene nziza muharamukunda urumva zabizaje nziza musanga nyene muharamukunda ugasanga vraiment umuravye ukaba umukobwa nyene ari simple kandi ugasanga mbere n'ujya yari yamuguze yari mwiza gusumba n'uyo onye urumva ariko urazi yuko urukundo ntigwigera rugiramwe amahitamwo umhitemo ibicanye hama urumva muri ico gihe ko waca abwira wa wundi ati je mbabarira ibintu narimo sivyo amafaranga yawe shaka kuyagumane kuko je naronso numva nkunda vraiment kuba gusa ndi kumwe nawe byonyene birampagije kuko yajyanye urukundo samara canke siki kuba gusa uri kumwe n'umuntu byonyene urumva ko ari ibintu babiguhagije hama uje nawe aba yaruguze urumva yuko arababara kubera icambere aba yarakoresheje inguvu nyinshi aba yarakoresheje amafaranga uburyo ibintu byinshi cyane kugira ngo arabe yuko urwo rukundo yoruronka ariko ntibikunda rero nari mvuze ati simbona sishaka gutahura umuntu ashaka kugura urukundo birabaho no ntibikenewe nta muntu ashobora kugura urukundo kuko urukundo ni ikintu urukundo ni ingabire y'Imana donc bitubamo ni ikintu kikuzamwo urukundo ni ingabire y'Imana kuko ni ikintu kiri muri twebwe urukundo urufise urarufise utarufise ntagufise umva ariko rujya rundi rukundo gukunda umuhungu cyangwa ugakunda umukobwa hajyanye ni umva ni indetabe nuko yene uwo muntu vraiment bumva ko amukunze umva rugiye kuruforsa ngo urugure cyangwa ugire iki umva gusugo ni gwarundi naho muzobana vraiment bizotinda bihere kubera abantu bakera rero bari bafite ingorane tuvuga uko kujya kuntu bakurungika uko nyene bakagushora abantu bakera bafite nta ngorane bari bafise kubera barya abantu bakera kuko urabona yuko ubunye urumva hajyanye rega hari igihe tugenda no kubana nabo tubana urukundo rwaramaze kuduherana kuko tuba twararuhaye benshi abandi urumva barya abantu bakera urabona nk'ubu nka wewe ubu ngaho ufise nk'abantu bashika nka 5 canke 10 uko ufise umaze gukwiza ariko ari umwe kuko umaze gukwiza urabizi uri nk'umuhungu umaze gukwiza 15 umugore bacakuze ngo rumva uwo muntu ni waba ubonye rumva urukundo rwo barugihari rwarundi nyene rugishushe ukimuhahamye umva ntabwo bihenda kabisa ego reka rero ndabashimire kuri kino kiganiro muhaye n'abajene bandi bugwaruka mugabo reka ndabasaba ikintu bo muhanura iki aba bajene
bagura urukundo? jewe impanuro nobaha nuko utogura urukundo mu ncamake utorugura umuntu ugiye kumupropoza ukamusaba ko muba muri relationship ukamusaba yuko muba hamwe yaba ari umuhungu canke agiye kubwira umukobwa canke umukobwa agiye kubwira umuhungu ndibaza yuko woreka akakwemerera akwankiye naho ntuforce nturugure peto turashobora kugerageza nka kabiri nka gatatu kubera uwo muntu abone yuko si réellement umukunda urumva hama mu nyuma nawe avyumvise akakwemerera ariko akwankiye izo ncuro zose nturugure ucureka urumva ucusenga gusa Imana ikaguha uwundi cyangwa ukaraba wundi kubera urukundo ni ikintu wiyumvamwo ku muntu kubera ibintu kanaka yo bakora bikuryohera canke ikisho ndibaza ko turi abantu benshi mu gihugu ntuzobura uwundi muntu umva ukunze canke wagukunda urumva nta bezo ihari yo kugura ikintu ukamuha amafaranga canke impuzu ibirato juste kubera umushimishe abone kumukunda ntabwo bikenewe. Ego namwe impanuro noha abajene nkanje nta muntu vraiment nta muntu yogura urukundo kuko urukundo vraiment uguze rurababaza urwo rukundo kuko impera n'imperuka ruruhukira gusa kubabaza urumva kuko ikintu urabona ibintu byose tugura biza bigira garanti nta kintu na kimwe turagura byo musanga ata garanti gifise telefone uyu munsi urazi hashaka kuba hariho hasohotse noze nshasha ariko marke nshasha umva hazogira igihe izova kuri page ikagira bisiguri umva ikintu cyose urinze ukigura gitegerezwa guhera kigata garanti umva rero nyamba uri umukobwa kenshi abakobwa nitwumenga dufise ikibazo sinzi ikibazo abakobwa tuzatubwira kenshi dufise urukundo rwinshi no afatari n'abakobwa vire musanga barugura ugasanga hari umuhungu akakwereka yuko atagukeneye ariko ugasanga uguma force maze kubona ko umuntu atagukeneye nibisanzwe urashobora kwiyakira hamukamureka akagenda uwi wawe abahari kuko umuntu wese hajya vraiment arafise w'Imana yamuteguriye yego kwa gusa nyene usanga biteba ugateba guhura nawe ariko abahari nyambura umuhungu wagiye kurondera umukobwa vraiment ukabona ijyambere uragiye uramubwiye arakwankiye rya kabiri arakwankiye rya gatatu arakwankiye numureke umuha umwanya niwamuha umwanya hama ubanze kwanza ugende urondere urumva wanze ugenda urondere hama niyo waheze swe kandi ugaruka umubaza ati mbe hajya nubu ntavyiyumviye urumva hari umunsi rero uzoza ugasanga isaha yawe yageze ugaca usanga biragenze neza ariko vraiment kurugura ntibikenewe kuko ikintu cyose uguze kirafise garanti gitegerezwa guta garanti. Ndibaza abajene bariko baratwumviriza izi mpanuro mwazumvise sinibaza ko ari ibintu byinshi bikenewe ngako subira kuvuga aba bantu ahubwo no bitaba specialiste barakoze cyane barakoze cyane so abajene rero murabyumva rero ikintu dukeneye na makomantere yiwanyu mutubwire namwe mubitahura gute kugura urukundo bigenda gute umuntu yokora iki muhanura gute umuntu agura urukundo mu makomantere ngaho munsi nibyo dukeneye nta kindi kintu dukeneye kandi reka tubashimire rero kuba mwadukurikiranye tubabwire ngo naho ubutaha ku kiganiro gikurikira murakoze.